nziza mugiye gukoresha inyigisho ku bamenyesha makuru bijanye no gutatura amatati menga mwavyumviye gute kugira ngo mutegure runo ruganda twogwita uruganda zino nyigisho mu bisanzwe uru ruganda rutanguye uno munsi ni uruganda rwateguwe n'ikigo c'abamenyesha makuru Maison de la Presse hanyuma jewe baca baransaba kugira ngo ndabafashe mu kwigisha vyerekeye uruhara rw'abamenyesha makuru vyerekeye kutatura amatati niko no bivuga kuko kenshi hari usanga ivyerekeye amatati abamenyesha makuru hari amakuru batanga kuvyerekeye inkuru mwe nizo n'umunsi rero kugira ngo tubafashe tubereke uburyo bashobora gutanga amakuru neza ataho bahengamiye bashobore kuraba neza novuga amamuko y'ayo matati yo biva canke kuraba kumbure abantu begwa nayo matati kugira ngo igihe umenyesha makuru aba ariko arakora inkuru yerekeye amatati yumve yuko hariho ubuhinga ateza gukoresha ubuhinga n'umwanya kumbure birengeye uko yokora izindi nkuru kuko ivyekeye amatati sico kimwe no kuraba umupira w'amaguru canke w'amaboko ivyekeye amatati baberekeye abantu canke imigo y'abantu kuburyo vyumvikana yuko umenyesha makuru ateza kuba afise ivyangombwa by'ubumenyi bikwiye kugira ngo ashobore gukora inkuru zerekeye amatati nico bituma rero ntuze ikigo c'abamenyesha makuru ca dusavye ngo tubafashe gutanga izo nyigisho. Mais il y a quelqu'un qui a un renfort pour anéantir l'autre. Est-ce que avant d'anéantir l'autre groupe, habaye barumvikana kugira ngo bumvize nawe icashasha kugira bapfume babakuze? C'est une violence. Kuko bagiye kumwanera gusa batavuganye batumvise les causes du conflit entre ces deux groupes. Ou bien il soutient l'autre groupe. Alors, oui, la question, est-ce que tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Ah, sur ça? Oui, oui. Ah, ça veut dire que la violence est justifiée. D'accord. Si elle est justifiée, c'est pas violence. Si elle est justifiée, c'est pas violence. Si elle est justifiée, ça veut dire que... C'est-à-dire, toi, tu es d'accord que la violence est justifiée. Ego mu kanya gato maranye mubona kumenga baravyumva hari kihava kivamwe muravye baravyumva kuko erega urabona ubwa mbere by'ubwo bw'imbere kuba umenyesha makuru yitaho cyane vyekeye amatati uba umenyesha makuru hanyuma kubera bose nabonye arabamenyesha makuru hariho bamwe bazi vyinshi kuvyerekeye umwuga hariho namwe kumbure usanga bakitangura uwo mwuga bariko barirondera birumvikana yuko ivyo bazi ntibingana mugabo je ndafise icizere yuko muri iyi minsi 5 bazomarana ngaha ayi ngira ngo bazokuraho ibintu bikwiye kugira ngo bazeje baratanga inkuru zerekeye amatati ataho bahengamiye kandi kumbure batanga inkuru ifasha abene gihugu kunywa